Mwaramutse, donc nabonye mu gatondo nakoze canke hari ejo ku bari mu Burundi nakoze video mvuga ko iri kete bavuga ko ryanditswe canke communique ntiwombaza yanditswe n'umu ambassadeur w'u Burundi mu Butaliyano yandika umushikiranganji w'imigenderanire avuga ngo hagiye kuba formation professionnelle et intégration des jeunes burundais sur le marché du travail italien. Donc ko ngo bagiye kuba formation y'abarundi mu Gitaliyano y'ururimi d'abord hanyuma professionnel sinzi izo profession izo arizo mugabo barazidondagura further down. Hanyuma je mvuga nti bon ntivyumvikana kubera d'abord kuvuga ngo uzoshika haravuga ngo à leur arrivée en Italie les jeunes seront immédiatement embauchés dans des entreprises et surtout durant quelques jours. Bon birankongora gusa kubera ntibiboneka neza biri flou sinzi yandugike ifoto pana PDF. Mais dans tous les cas je nibaje ko atari ivyo kubera deja iyi email ntabwo ari email ya université ntabwo ari email ya iyo université en fait oje canke age ntiwombaza ntabwo ari email ya ambassade et puis nta contact ya telefone. Bon na tuno two hasi ntidusomeka neza sinzi ko ari adresse za ambassadeur et puis umuntu akwemera akazi après formation ivyo bihugu n'ibiki en fait umuntu ashobora kukugarantisa akazi ubuzi bugenda no mu bihugu vyinshi buragoye. Puis nkibaza ko muri Italie kumbure hama migrant benshi bagikeneye aba migrant bokoresha abo basanzwe bafise. I don't know je niko navyiketse mugabo navuze ko ntari umu forensic person sambwe no mu investigateur qualifié so ni jewe intégrance nkurije umutwe mutoyi wanje aje cyo mubwira wewe genda utohoze gusa utohoze ake ouvert utohoze amaso yuguruye. Hanyuma handi yacyanyarikira ngo mugabo ngo ni legit ngo kubera kuri website ya ambassade y'u Burundi muri Italie. Bo sinzi rero jewe ko noba nagiye aho kuri website yabo vy'ukuri je nagiye nta kintu nashoboye kubona. Hari abantu bandi mushobora kuja kuri link ya ambassade y'u Burundi mu Butaliyana ico gihe nibihari akamese legit naza ko ambassadeur adashobora gupostinga ibintu vya fake ambassadeur uyu. Donc iyi website ya ambassade y'u Burundi muri Italie ni iyi umenga ivuga ngo ambabu Rome MAE etc. Nyene Ernest Ndabashinze. Do I know you? Bon. No? Okay. So sinzi rero ahantu mwebwe mwashoboye kubibona abantu mwariko naje kuri ambassade ngo ndabe ko arico nobona ko ressource événement. Bon nje direct ntabwo niwe ndasubira kubirondera nje direct ndabe ko canke reka ndayishira mu gifaransa peut-être ngira ngo hoba hariho ayo makomunike French. Donc événement ntazo tugarike na home page culture soit géographie services financiers symboles nationaux hymne national jour férié propos de l'ambassade stade de l'ambassade message de l'ambassadeur assistance d'urgence heure de service service visa passeport laissez-passer le mariage. Bariko bishamo passport kumbe baratanga ugashinze sinzi service sino shaka kujako ndiko ndarondera en fait sepa abantu mwavuze ngo biri kuri site yo kuri ambassade biramaja hehe. I don't know biri kuri page iyi ushaka kushira link muri comment munabwiye ngo kuri site ya ambassade birahari ya Italie canke abantu bafusha comment I don't know. Ressources abantu b'Imana murandi kuri website événement exposition publication reka turabe communique maybe ma communique nothing. Okay sinzi umuntu abwiye ngo bikuye site ya ambassade hano yabikuye. Bon je nko navuze ntabwo nkunze kuvuga ibintu ushobora kubonera évidemment ubwo bafise nuzeye ko basanzwe bafise website batizo kushira izo information ngaha bashatse kubishira
reka ndabe permis de travail. Permis de travail. I don't know. Puis n'irya formulaire bashizeko PDF ico no umuntu yokwibaza none irya fomu bashizeko ngo uca ukompeta formulaire uca uyikompeta gute? Ni ukuvuga formulaire ukayatasha kuri communique donc bisaba ko umuntu nk'iyo communique kandi communique yandikiwe ministre des relations extérieures. Bantu b'Imana jewe umutwe wanje kumbura urangora kwiyumvira cane donc uskororinze vers ntuzeye ku mwisho w'intuzeye w'iyikete bavuga ngo cyangwa umenga ngira iyi fomu iza nka deuxième page je ne sais pas urumva ngo wuzuze iyi formulaire none iyi formulaire iri hehe umuntu ayivana he uyikura kuri iyo communique nyene et puis avant ngo 10 heures bivuga kwiki ibyo navyo gushyiramo urgence mu bisanzwe ibintu diplomatique bashyiramo urgence ushyiramo urgence 10 heures no kuvuga iki nta muntu aguha amasaha 12 ngo wahejeje donc amasikamere je navuga ko yabona ko agushyiramo urgence ngo nyarutsa ngo n'amasaha 10 uwe wahejeje bon sinzi cyo bariko bararokitera ya madone bariko barabatwara muga iyi fomu yihejejeho ucuyijana hehe ngo cuyimailinga no iyo formulaire yagomba kuba iri en ligne itariki mu kudevelope ntabwo batashaka formulaire kafe kingaha so iyo et puis gushira drapeau y'u Burundi ngaha bisigura iki et justement c'est pour vous tromper ko ari officiel kumadika drapeau ndi n'importe quoi n'importe nta bintu byose bagiye bamadika ku drapeau y'ibihugu haba hari logo iboneka ikintu runaka. Les jeunes intéressés sont invités à s'inscrire au cours d'Italie en remplissant le formulaire 6 juin et à l'envoyer à l'adresse suivante. Donc, kumva ngo muzuze iyi formulaire 6 juin, donc wandika ikete ministre, mugabo abajene intéressé uca ubaha copie. None ministère izo copie, iyo formulaire 6 juin, iyo formulaire aca yihereza abajene bari intéressé koma. Rero vyose ko abajene baronka iyo copie y'ikete rya ministre donc numva ko nta sens bifise en principe. Numva ko nta sens bifise. Iyo forme yagomba kuba kumburi en ligne kuvuga ati iyo ari tagenzwa nta sens bifise. Okay, je munaza ko yabonye kuri ntuzo ya ambassade naza ko ari karagira ibiswahili. Naza binyereke. Naza bitwerekeye nashire link aho hantu biri kuri ntuzo ya ambassade kuri website ya ambassade je nagereze kurondera sinabona mugabo iyo kete gendo nta sens bifise no gushira ko sinaragihweje naneze mbere no gushira ko formulaire physical formulaire ya papier ngwifunguye papier ngo agene bace bagira none usavye ministre agira amakopi acaye atangura kuyamanika ahantu ku ma commune no pana Italie guteye imbere ivyo bintu bihari formulaire zose yoba en ligne ntabwo imbere hano runaka vyoreka ahantu en ligne bakavuga ati bon formulaire 6 juin et puis ikete ko tari digitale non guys ibi bintu vyumvise vyose nta sens bifise bo nkuko ndakweretse rero ngiyi ambassade asubiremo website yabo iya mbere ni histoire culture géographie service financier symbole national jour férié neza ko ngiye commentator muri ivyo bo à propos de l'ambassade nivyo bamo staff message de l'ambassadeur naza ko ari message runaka yatanze yiwiwe nyene kuvuga ngo je ambassadeur ndakomeye nkuko abantu bose bakomeye ibi byose twabiravya n'ivyo n'amaservice bashobora gukora permis de travail ntayo ni website kwa bashaka ntande byinshi biko naza ko ari ikintu nyene cy'ikintu. OK, tourisme, bon, diaspora nationale, politique nationale de la burundaise. En fait ni website nawe ndiko ndabona ko donc muri make jewe no ndacashigiye handi ko kya kintu bitari legit ko mpamvu navuze et surtout uko kuvuga ngo ni urgence ngo n'amasaha 10 noneho vyanarenze est-ce que amasaha 10 logiquement wandikiye ministre et puis uno musturi samade tunavyukanya wandikiye ministre ikete rikamushikira et puis ikete barerungitse ko teke byarunitse digital muri email barungitse copy ko mbona sinye n'amaboko yasokuze kuri muniki ministre kugira ngo ari communique hanyuma abantu buze iyo form aba amasaha 10 yaba yarenze
kira noneho amasaha 10 deja mu Butaliyano doesn't make sense, nta sense bifise, nta muntu aguha ibijaza amasaha 10. Donc jewe ibintu muvuga ngo harimo legitimite muri iki kintu, muraza kunyereka iyo link aho iri, nayo mvuze ko niyo nabisanga kuri website kumva nja kubazana, en fait je nagomba nce nerefera ambassade ca ndamwandike nti ibi bintu birafise sense, ibi bintu nivyo, mugabo kubera ntaribonye urumva kiracyari igihuha, nta kuntu nja kumugora. Mugabo tuvugishe ukuri, mbona Ambassadeur Ernest ukaba uriko uratwumva, uhumurize abarundi ibi vy'abafeki babihagarike kuza barabigwamo, kandi babwire ko ntavyo mufise nga kuri website yanyu, canke niba bihari ndungikire iyo link nanje mfite ngo ndayirondere kugira ngo mbwire abantu ntibeshe, muraraba neza. Sinzi vyose naje nkuko nama ndabivuga, kandi ndavuga nti bo je ndagose ndagwa ntuzeye tuzi zo kwexamina iyo ubonye ikintu, hanyuma wowe nyene ukamenya ingene ucironderera. Bo ikindi nagenda kubwire muri iyi minsi en fait communique nyinshi zica kuri X, kubera X irabwa n'abantu benshi. Kumbure yari kucica kuri X naho nyene nka moyen de distribution, surtout harimo urgence, n'amasaha 10, donc ugerageza kugira distribution aussi rapide que possible. Donc neza ko yari kuko yapshize post ngaha, ariko tubiravye February the 10 niho yashizeho post ngaha ivuga yuko Monsieur Nitunga se félicité de l'état d'avancement de ce projet, assure le gouvernement, etc., etc. Le 20, les deux autorités ont également échangé sur le projet en cours, je m'en fous. Et puis, à ce sujet, Monsieur Nitunga, même chose. En réponse, même chose. Donc, kuri X nta kintu na kimwe c'ikomunike yerekana akazi kariko karatangwa. Bon, iyi ni ya 20 peut-être irya communique sinaravye itariki ryatangiweko, who can remember, hari umuntu yanyibutsa. Est-ce que riri datehoho? Aha rero sinanagiye examiner kuko iyo ubyunamye ko nizo ushobora kumbona n'amakosa ya orthographe kubaza igifaransa n'ibiki. Bon, ok, sinzi ko abarundi itariki baryandika muri rya kashe, mugabo nta n'itariki ririko. I don't know. Iri kete ryanditswe ryari, ko bikose nako atari I don't know. Ni fake gusa. Ni signature kumbure ni fake. Voilà, reka ngaruke kuri kuri Twitter en fait, kuri X, ndabe ko le 20, maybe le 19, au cours de l'audience, les deux personnalités ont salué de bonnes paroles. Mercredi 18 février, le ministre des Affaires étrangères régionales, l'ambassadeur a reçu la copie figurée de lettres royales, bien sûr. De son côté, M. Victoire Obiang Maya a affirmé ceci et cela. Il n'y a rien de communiqué de boulot en Italie et de formation professionnelle pour linguistique. Wamuvambia kuri website ya ambassade ya Italie. Where is it? Hehe, biri hehe. Bon, uko biri kose noneho kira none amasaha 10 yaheze, kuva genda kibonye amasaha 10 yaheze, reka no kwiga muri Gora, c'est fini, it's over, nimugende mujyame noneho na vous ne pouvez rien faire. Abuje formule rero muzotubwira aho byagarukiye, abanditse email muzotubwira aho byagarukiye. Sinagiye kuraba bya email, nabonye kijya website ko atari Université de Rome, ya H de Rome n'indi kindi kintu. So reka ndabigeza mugabo je naza kwa mikoro gucumaso. Hanyuma uwaravye kuri ambassade site y'abakabona unisa wa peut-être niba yabibonye mu by'ukuri, agerageze yanditse keningo bwa amasaha 10 atarahera. So mukimusumisa. Bye.